Inyuma yo kurara mu ntara ya Ngozi mu rugendo tembera Burundi kwateguwe n'ishiramwe Visit Burundi bukeye bwaho umunsi ugira kabiri genekerezo rya kane Nyandagaro baciye berekeza mu ntara ya Kayanza muri commune Muruta mu kibira ahari lake artificiel do Gwegura ikiyaga cakozwe kugira ngo begeranye amazi yo ku rugomero rw'umuyaga nkuba rwa Gwegura rusanzwe rutanga umuyaga nkuba ungana n'ibice 50 kwijana kusanzwe ukoreshwa mu gihugu cy'u Burundi. Umwe mu bakozi ba OBPE bajejwe ibidukikije muri ico kibira akaba yasiguriye abaraho inkomoko y'ikiyaga n'akamaro gifitiye ingenzi. Umucoro baha kuri iki kiyaga nuko iki kiyaga urumva carabaye cashizweho n'abantu ukuvuga cashizweho n'umukuru w'igihugu Jean Baptiste Bagaza, ariko kubijanye nuko kigenda gikama kubera haba imvura nke ko ayo mazi azanana muri Gitenge na Mwokora ava mu kibira. Ikibira rero caronse imvura nke kica gitanga amazi make, ikibira caronse imvura nyinshi kica gitanga amazi menshi. Iki kiyaga baragicikira cyane, hari ingenzi. Icambere ingenzi yo zije zirasiga akantu, hari abafata amazi, hari abaja bafungura cyangwa bafata akanyobwa, nico ingenzi. Iki kiyaga rero urumva kiratwinjiriza ku ruhande rwa Kayanza. Hariho rero n'abacikora kurumva abantu bato bari kwikorako kuri two tuboga turiyo bakatwikorako. Ahanini nk'ivyo. N'ikindi rero nyamukuru nuko kuntu iki kiyaga kiduha umuyaga nkuba twese ku rwego rw'igihugu. Kubijanye n'ibiti naho niho hambere mushobora gusanga ibiti kama atahande hantu mu gihugu biri. Ari naco gituma twebwe nko muri OBPE abajejwe ibidukikije dutegerezwa gukoresha ingufu zose zishoboka kugira ngo ivyo bisigaye bihagume, sino bigiye byogenda byose. Ukibazo yabajijwe cuko imikobeko myinshi muri ako karere atariyo yoba yatumye amazi agabanuka muri ico kiyaga akaba yarabakuriye inkoni ku gishitsi. Kubijanye n'imikobeko imikobeko se nibaza yuko yegereye ikibira kuko kibira amazi menshi ava muri izi mpande zegeranye na kibira, ariko ahegereye ikibira nta mihana myinshi hari. Kuri izi nzuzi rero ziri ngaha zisuka mu kibira urugwa Gitenge ruri hagati na hagati n'urugwa Ntuze rwa Muna Mwokora ruri hagati na hagati ku buryo atasano y'imikobeko n'aya mazi ihari. Kuva ngaha anye hari ahantu amazi bayakirira akinjira mu matiyo. Amatiyo rero mu kwinjiza mu misozi kera ku badagi bimba sizi ko muzinge n'ifuku yimba bimba umwobo batwara y'amakamyo bazana ivu baza gusuka hanze, bimbira mu mwobo bazana ivu baza gusuka hanze ku buryo bagize ibirometero 8. Turumvikana hanyuma baciye bajayo barabikompakta baragira isima, bashize isima donc barashirayo ibitiyo binini bifise diametero nini icamwe amazi. Baba maze kubikompakta bagashirayo ivyo bitiyo bigakomera, byaciye bitangura kwakira amazi mugabo ari ahantu bishika bigafata ico bita shit. Donc hari bigenda bikitse gutya hama bikagira ahantu bifata shit bigaca bimanuka bifashe shit ndende ku buryo ayo mazi ramaze gufata shit acamanuka afise ingufu nyinshi agashika ku matiribine agaca aturunye n'ibintu byubatse neza bica bitanga umuyaga nkuba uburi kilowatt baca bawugabanya bagaca bawushira mu makilowatt bakeneye. Ijya alinye iji Bujumbura menga ni 110, iyi linye duga ni 33. Urumva rero kubijanye n'intuze n'amakilowatt bashaka baca bawuhingura, abafundi bakawuhingura uja hariya bakaba bawuzi uduga bakaba bawuzi. Eka kandi yarasiguye akamaro k'igikono kirekire kiri ku nkengera z'ico kiyaga. Kinaco iki gikono ni ukuvuga mu myaka irenganye, ariko umwaka ntivyashitse mugabo vyarahatswe. Imyaka irenganye turaronka amazi twe tuba dukeneye kugira ngo umuyaga nkuba uboneke, kuko iyo amazi abaye menshi naho
ayo konona ivyuma hariya mu ntuze muri izine. Iyo rero turonse amazi tukereye, ayo mazi y'indenga arengako aca caja muri kirya kintu agaca sokera muri wa mugende wa kera tutaragomera urugomero wari uhari. Kuko aho hariya yandi matiyo agiye yubakiye nkuko nabwiye hariya kuri ya presido, agiye yubakiye kigaca rero kiyasesa kuko ari indenga ari amazi arenzeko. Equilibre cyaguma yayandi dukeneye arahari, yayandi y'indenga ntatwononere agaca agenda. Urwo rugendo rwari rumaze iminsi 2 rwitiriwe Tembera Burundi rutunganijwe n'ishirahamwe Visit Burundi ku nshuro ya 6, ukaba rwaciye rurangirira ngaho inyuma yo gutembera intara 3 Kayanza, Ngozi na Kirundo, nayo inshuro y'indwi ikaba izociba mu mwaka ukurikira.